Pakistan Association of Burundi nishirahamwe gihaye intumbero yo gufasha abantu nikora mu kubaronsa ibifungurwa hamwe no gufasha abantu nikora mu bijanye no kwivuza. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 11 Myandagaro uno mwaka wa 2024 Pakistan Association of Burundi ryakoze igikorwa cyo gufasha abantu nikora bagera ku miryango 500 muri komine Rugombo. Abo bantu nikora bakaba baronkejwe umuceri, ifu hamwe n'amavuta. Iyo mfashanyo ikaba yahawe bantu nikora bo ku mitumba igize komine Rugombo. Ico gikorwa cyo gutanga iyo mfashanyo kikaba cahagarariwe na mustanteri wa komine Rugombo afatikanije n'abatwara imitumba n'ubucimbiri n'amazone. Umwe mu bagize ishirahamwe Pakistan Association of Burundi aratwiganira ibijanye n'iryo shirahamwe ryabo. Jeni twaniye kuri Dironetieri abandi umwe muri association ya Pakistan bo mu Burundi. Hama iki gikorwa dukoze no munsi ni kimwe mu rukurikirane rw'ibikorwa twamatwe turarangura igihe cyose twashize imbere kugira ngo tugende dufasha abantu ba mikoro make. Uno munsi twaje ngaha mu Cibitoki ca Rugombo aho twiyumviye kuza gufasha imiryango itandukanye. Ngo twumvise ko hariho n'abatwa badafite mikoro nabo nyene bakaba twashatse kugira ngo nabo nyene tubafashe. Ico dukora rero dutanga ibifungurwa nk'uko mwabibonye bigizwe n'ibiharagi n'umuceri hamwe n'ubufu n'amaritiro 3 y'amavuta ya savonora. Ibi bikorwa rero twarabikoze hagira nk'icuro ya gatanu twarabikoze no muri komine ya Uganda naho nyine twarahaye imiryango ishika 200. Ariko hano mu Rugombo ko twumvise ko hari abantu batari bake bafite amikoro make twashoboye kubazanira ibifungurwa by'abantu bashika 500. Umwe wese akagenda aronka ako gafuko karimo ivyo biro 5 ku kintu kimwe cyose. Ni intumbero twihaye ihangiro twihaye kugira ngo dufashe leta nkozi mu mirimo ya misi yose yo kwitaho abene gihugu bafite amikoro make. Ariho haho nyene twavuze ko tuzoza turagendera intara zose, twifuza kugendera intara zose z'igihugu. Iyi ni komine igize 5 havuye Uganda twaraciye no muri Mutimbuzi turaja no muri Mukaza muri Mutimbuzi bagize ko 2. Mute bikorwa nyene uretse gutanga ifungurwa dusanzwe dukora ibijanye no kuvura abantu ku buntu ico twita mu Gifaransa ka medical. Ivyo navyo twaramaze kubikora muri komine ya Mutimbuzi, twifuza ko vuba naho nyene dushaka kubikorera muri Mukaza. Ico kimwe no hano nitwasanga hari bihakenewe ubufasha bw'ubuvuzi naho nyene zoheza turuze dukore ico gikorwa. Nubwo biruko intambamye zozo ntizibuze cane uburyo bwo kwiyunguruza kugira bashike mu ntara za kure. Intambamye duhura nazo nk'ubu turagira ikibazo cy'ubukene kwerijanye n'ubukene bw'ibitoro kugira ngo dushobore kwiyunguruza dushike mu ntara za ruguru. Ubu turiko dukorera hafi aho tukita hafi y'igisagara ca Bujumbura mu makomine yegereye igisagara ca Bujumbura kubera uburyo bwo kwiyunguruza kugira dushobore gushika mu ntara za ruguru kutugora. Twasaba rero leta nkozi kugira ngo badufashe mu gihe twa dufise ico gikorwa turimo gukora araho boshaka kubidodora akadufasha turonka uburyo bwo kwiyunguruza arico gitoro kidufasha mu gihugu yacu ngo dushobore gushika mu ntara za ruguru naho nyene tubanaye dukora ico gikorwa. Tubamenyesha ko Pakistan Association of Burundi gihaye intumbero yo gufasha abantu nikora mu kubaronsa ibifungurwa hamwe no kubavuza. Iryo shirahamwe rikaba riri ku civugo kivuga giti nimba utoshobora kugaburira abantu 100 basi gaburira umwe. Wavreb ijwi ry'urwaruka FM.